wazee nguzo ya kanisa. Murakoze cyane. Twagomba twibutse abantu ko isabato ari umunsi w'umunezero. We just want to remind you that the Sabbath is a happy day. Kuri uno munsi rero w'umunezero w'ibyishimo twashaka kwakira abashitsi baduteye iteka bagaheba ibindi bikorwa byabo byose bakaza kwifatanya natwe kuri uno munsi. Because the Sabbath is a happy day, we want to welcome our visitors who came to join us today. Tubabwire kandi abashitsi ko twishimira iminsi yose kwama turi kumwe n'abashitsi batugendeye. And we are happy to see you come to join us every day you come in here. Twagomba tumusabe Fortune adufashe kwakira abashitsi batugendeye. So Fortunate, please help us to welcome the visitors. Tubereka akanyamuneza dufise ko kubakira. We are together. We are together. We are together, oh Lord. We are a family. We are together. We are together. We are together, oh Lord. We are a family. We love each other. We love each other. Sorry, I see people who doesn't love each other. I see people who are saying, we love each other, and then you are not even smiling. Atarabona abantu bavuga ngo turakundana ariko badatwenga. Can we greet each other in love? We love each other. We love each other. We love each other. Oh Lord, we are a family. We love each other. We love each other. We love each other. Oh Lord, we are a family. We pray together. We pray together. We pray together. Oh Lord, we are a family. We sing together. We sing together. We sing together. Oh Lord, we are a family. We pray together. We pray together. We pray together. Oh Lord, we are a family. Thank you very much. Amen. Amen. Murakoze shengiro, murakoze. Good morning, church. Mwaramutse shengero. Good morning. Happy Sabbath. Sabato nziza. It is a privilege indeed to be alive this morning. Ati ni by'igiciro kuba tukiri bazima muri aka gatondo. And we thank God to be here as well. Kandi no gushima Imana yuko twashoboye gushika ahantu. Well, I'm privileged today to speak to the people of God. Nagiriwe ubuntu nagiriwe amahirwe kuba ngiye kuvugana n'abantu b'Imana. But please forgive me, I am not used to this kind of work. Atariko mumbabarire kuko ibi si ibintu menyereye cyane. So if I do anything or say anything you think that might be wrong, remember this is not my usual. Ati hamwe mwogira icyo mubona cyangwa icyo novuga mubona kitameze neza mumbabarire kuko si ikintu menyereye. So our title for today is a question. Umutwe w'ikigwa uno munsi ni nk'ikibazo. And it says, are we eating to the glory of God? Umutwe w'ikigwa uvugwa ngo mbega turya mu byo turya dushimira Imana. Before we get into this, let us pray. Mbere yuko dutangura reka dusenge. Dupfukamye. Let us pray. Our Heavenly Father in heaven, thank you so much for this day. Thank you for your love. Thank you for your mercy. And thank you for giving us another chance, Lord. Thank you for your second chance as well. And Father, we ask for your forgiveness. Forgive our sins, Lord, for we are sinners. And we are not worthy to even say your name.
But Father, you have allowed us to come in the name of Jesus. Father, we pray that this morning may your heavenly host be in this church. May your Holy Spirit, Lord, come and touch our hearts. Father, cleanse us and open our ears and our hearts to your word. Father, I pray that you please speak through me, for I am a sinner and I am weak and I have nothing to say to your people. But Father, you do. Please use me as a mouthpiece and speak to your people. Be with us today, and we pray that be with the program, be with those who did not get time or chance to get here, and be with us as we are going to listen. And may we leave this place transformed. In Jesus' name we pray. Amen. Again, are we eating to the glory of God? Ngo twoba turya mu gushimisha Imana. Now, when this question comes, we need to think, is what I eat or what I drink, does it glorify God? Ati ikibazo nk'iki kije no kwibaza tuti mbega ivyonja canke ivyonwa vyoba bihimbara Imana. Now, once upon a time, there was a young man who decided he would devote himself to God and to his service. Harigeze kubaho umuntu w'umusore yafashe ingingo yo kwiha Imana. However, he realized that both his mind and body had to be in a good health in order for him to be able to serve God. Ico gihe rero yamenye yuko ari umubiri wiwe canke mu vyamwemu yiwe vyose bitegerezwa kuba bimeze neza kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. And he was to give God this service to the best of his ability. Ubwo rero yashaka gukorera Imana akurikije ubushobozi bwose yoba afise. Friends, optimum health is vital in God's service. Ati rero kugira amagara meza ni ikintu gikomeye kandi cy'agaciro mu murimo w'Imana. Think for a minute. Muvyumvire ko Can a weakling and sloppy worker last long in the workforce? Can a weak worker last long in the workforce? ati mbega umuntu afise intege nke yokora igihe kirekire. Can a weak worker last long in the workforce? The answer is definitely no. Ati inyishu ivuga ngo oya. Therefore, our usefulness in God's vineyard will be strengthened by the diet reform. Kubw'ivyo inkomezi zacu mu murimo w'Imana zizotegwa inguvu mu gihe twitaye amagara yacu. Let us look at how diet relates to our mind. Reka turabe rero igihe imirire yacu ifitaniye isano n'ubwenge bwacu cyangwa ubwonko bwacu. I remember the question we started with, are we eating to the glory of God? Ati ndibuka ikibazo twatanguriye ko turya vyose mu gushimira Imana. So I went to the Google dictionary. Yaragiye kuri Google kubaza ico bisigura. Which is nowadays what many people use. Ati ico ni igikoresho mwese abantu benshi bamenyere gukoresha mu iki gihe. And I looked at the word the mind. Ati yagerageje kuraba ijambo rivuga ngo ubwenge. Now it says that the mind is an element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences. Havuga yuko ubwenge ari agace gafasha umuntu kumenya isi n'uburyo bwo kuyibamo. It helps them to think and to feel, and it is the faculty of consciousness and thought. Hanyuma igafasha umuntu kwiyumvira no kumva kandi niyo ivamo ivyumviro vy'umuntu. In other words, it is a person's ability to think and reason. Mu yandi majambo ubwenge ni ubushobozi bwo kumva no kumenya, which is called the intellect. Arivyo vyitwa rero ubwenge. So what does Bible have to say on this topic of diet in our mind? Mbega Bibiliya yo bivuga iki kubijanye n'iki cigwa kijanye n'imirire myiza n'ubwenge? Let us look together in Romans verse 12 verse 1 and 2. Reka turabe mu gitabo cy'Abaroma
igice cy'icumi na kabiri umurongo wa mbere. Now notice most of the verses are on the screen, but please follow in your Bibles, especially in your Kirundi Bibles. Ati mirongo yose murayibona hajya ariko namwe tujyane muri Bibiliya zanyu. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Aramaje mvuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Now notice the key words in that verse. It says to present our bodies as a living sacrifice. Uyu murongo uvuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bishimwa. And this sacrifice is our reasonable service. Ati kandi iki kimazi nico gituma tugira ico dukorera Imana. And we need to be transformed. Kandi ngo dutegerezwa guhindurwa. And we need to renew or be renewed in our minds. Hanyuma tugahinduka mu bwenge bwacu. Now, science tells us that the front part of your brain, ati science cyangwa science itubwira yuko igice cy'imbere cy'ubwonko bwacu, known as the frontal lobe, kizwi uko nyene avuze, that's the area where God communicates with us. Ico nico gice Imana ivuganiramwo natwe. Now, God does not only want our minds. Imana rero ntishaka gusa ubwenge bwacu cyangwa ubwonko bwacu. He wants to transform us. Ahubwo ishaka kuduhindura. He wants to renew our minds. Igomba kuvugurura cyangwa kugira ubwenge bwacu bushasha. So we can better understand His will. Kugira ngo dushobore gutahura iki tugombako. Now ask yourself again. Reka mwibaze rero. Am I eating to the glory of God? Mbega twoba turya ivyo turya vyose mu guhesha Imana icyubahiro. Let us go to Isaiah 26 verse 3. Tugende muri Yesaya. It says, you will keep him. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon you, because he trusts in you. Yesaya 26 umurongo wa 3. Hari aya majambo avuga ngo uzozigama amahoro masa umuntu akwegamikeko umutima wiwe kuko akwizigiye. In the book Testimonies for the Church, chapter 2, page 66, it says that we all need a clear, energetic mind in order to appreciate the exalted character of the truth, to value the atonement, and to place the right estimate upon eternal things. If you pursue a wrong cause and indulge in wrong habits of eating, and whereby weaken the intellectual powers, you will not place the high estimate upon salvation and eternal life, which will inspire you to conform your life to the life of Christ. You will not make those earnest, self-sacrificing efforts for entire conformity to the will of God, which His word requires and which are necessary to give you a moral fitness for the finishing touch of immortality. So in other words, when we strengthen the wrong habits of eating, we are weakening the mind or the intellectual powers. Ati mu gitabo cy'ibihamya ku itorero kiravuga yuko iyo turiye neza tuba tugabanya ubushobozi bw'ubwenge bwacu. Iyo turiye nabi tuba tugabanya ubushobozi bw'ubwenge bwacu.
And therefore, we cannot comprehend the eternal or the salvation which Christ has brought to us. Kubw'ivyo ntidushobora gutahura neza ngo tumenye agakiza Yesu Kristo yatuzaniye. Now, we need to ask ourselves this question. Twategerezwa kwibaza iki kibazo. Do what I eat matter? Mbega ivyo ndya vyoba hari ico bishobora kumpindurako? Do what you eat matter? Vyoba bifise ico ivyo nopfa kurya ivyo mbonye vyose? Do we not eat, congregation? Mbega twoba turya canke ntiturya? So do what we eat matter? Mbega twopfa kurya ivyo tubonye vyose ntaco bitwaye? Let us look to 1 Corinthians Reka turabe mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere chapter 10 verse 31. ikigabane cya mbere umurongo wa 31. I think that's a verse that most of us are familiar with. Ati nibaza ko umurongo ari umurongo mwese mumenyereye. It says, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it to the glory of God. Abikorinto ba mbere igice cy'icumi umurongo wa 31 havuga ngo nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikintu cyose mwe mukora vyose gushimisha Imana. So I went to the Seventh-day Adventist Bible Commentary just to see what they had to say about this verse. Nagerageje kwitabaza iyindi Bibiliya y'Abadventiste kugira ngo arabe ico ivuga kuri uyu murongo. It says, many illnesses that afflict mankind are due to errors in diet. God requires men to care for their bodies and to keep them fit to be temples of His Spirit. Christians must learn how to select food and drink that will not injure the body, but will promote health, both mental and physical. The ancient Israelites were assured that God will preserve them in health if they would obey His instructions. So in other words, we have many diseases nowadays or in our days because due to what we eat. Ati muri iki gihe tugezemwo hariho indwara nyinshi zitandukanye ziva ku byo turya. And here God has promised us to keep us in a good health if we obey His instruction. Ariko Imana yaradusezeraniye amagara meza hamwe tuzogenda nkuko ituyoboye. Now God has given us instructions via the Bible. Imana yaduhaye yaratweretse uko dushobora kugenda ikoresheje Bibiliya as well as the spirit of prophecy. kandi ikoresheje n'umwuka w'ubuhanuzi. So think and ask yourself, do what I eat matter? Ibaze wewe ubwawe wenyine, mbega ivyo ndya hari ico vyo bitwaye? So it does, as we have said. Yes, what we eat matters and has a big effect to our health. Ubwo rero biragitwaye nkuko twavuze tuti ivyo turya birafise ico bikora canke ico bihindura ku magara yacu. God has given us the health laws which are found in Leviticus 11. Imana yaduhaye amategeko ajanye n'imirire myiza ivyo tubona mu gitabo cy'Abalewi igice c'11. And they are still binding today. Kandi n'ubu muri iki gihe cyacu biracyakora. Friends, the ideal diet which God gave in the Garden of Eden. Ati rero bene data amategeko y'imirire uko Imana yatanze muri ryatongo rya Eden, it is still the best food or best diet for the people of God. Ati ni yuzuyemwo ibiribwa vyiza kandi abantu bose b'Imana bakwiye kurya. And let us look at how bad diet can affect our health. Reka rero turabe ukuntu imirire cyangwa ivyo turya bishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi ku buzima bwacu. In here we see the diet that God did not intend for mankind. Aha turahabona ibiribwa Imana itari yashizeho kugira ngo bibe ibiribwa by'abantu. And in Leviticus 11, God tells us what's clean and unclean meat. Kandi muri ico gice cy'Abalewi 11 Imana itubwira ivyo dushobora kurya n'ivyo tutemerewe kurya bihumanye canke bidahumanye. And now in Genesis chapter 9:3, it says, every moving thing that liveth or lives shall be
food for you. I have given you all things, even as the green herbs, but you shall not eat flesh with its life, and that is its blood. So here it is after the flood, when Noah had just came out of the ark. Ati igihe umwuzure wari uheze Noah avuye mu bwato niho yashyizeho uburyo abantu bakwiye kurya. So after the flood, Noah was allowed to eat meat. Nyuma y'umwuzura Noah niho yemereye abantu kurya inyama, ariko mbere ntibari babyemerewe. God allowed Noah. Niho Imana yemereye Noah kurya inyama, ariko mbere ntibyari byemewe. And as we can see, God allowed Noah to eat meat, but with conditions. Ati nkuko tubibona hano, Imana yemereye Noah ko yorya inyama, ariko amushiriraho ibintu adakwiye kurenga. Now, some people, I can see some people are thinking, is eating meat a sin? Ati ndiko ndaraba abantu mbona abantu bariko biyumvira bati mbega kurya inyama cyo bari icyaha. Don't get me wrong, eating meat is not a sin. Ati ntimumbone nabi, kurya inyama si icyaha. And I am not going to tell you that eating meat is a sin. Kandi sinza kubabwira ngo kurya inyama ni icyaha. Because sometimes we try to get to the conclusion. Ati kubera ko rimwe duhari igihe duca twihutira gufata gushika gufata ingingo ya nyuma. So here Noah was told to eat flesh without blood. Ati aha mbere Noah yabwiwe ko yorya inyama ariko zitarimwe amaraso. He was told or given a way to prepare his food for consumption. Mbere yari yabwiwe ko he was given instruction on how to prepare this meat. Uburyo bwo gutegura izo nyama. So basically also in Leviticus 3:14, mu gitabo cy'Abalewi igice cya 3 umurongo w'14, here it's let us read this, and you can also follow in your Bible just to keep up with time. Our translator can just try to summarize what's on the screen without reading. You can follow in your Bible. Namwe mujane natwe muri Bibiliya zanyu. Igitabo cy'Abalewi igice cya 3 umurongo w'17. It says, "This shall be a perpetual statute throughout your generation. In all your dwelling you shall eat neither fat nor blood." Avuga ngo bize bibabere icyagezwe cy'intahava uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, yuko mu ngo zanyu zose mutazokwigera mugeza mukanwa ibinure cyanke ubuseri. So basically here Israelites were told, even after they were given meat, they were told how to eat and how to prepare this meat. Aha mbere Imana yari yarabwiye Abayisraeli ukuntu bakwiye kurya inyama n'ukuntu bakwiye kuzitegura. And in 1 Samuel 14:32 to 33, we are not going to read there, but you can read it it's on the screen. Here it's Saul and his army when they just came from a battle, and people, as they were hungry, they just rushed and killed the oxen and cows, and they ate with blood. And so some people told Saul that the soldiers have done that, and Saul said they ate meat with blood and sinned against God. Ati muri Samueli wa mbere 14:32 nubwo tutagiye kuhasoma, tuhasanga inkuru ya Sauli n'abasada be bavuye ku rugamba, bashitse bashonje baca batangura kwica inka n'ibindi bikoko, bapfa kubijya gusa babijyana n'amaraso yavyo. Hanyuma ngo byavuzwe yuko abo bantu bakoze icyaha kuko bari inyama ziri mu bugingo. So in the book Counsels on Diet and Food, chapter 23, page 393, it tells us that the meat is served drinking or filled with fat because it suits the perverted taste. Both the blood and the fat of animals are consumed as luxury, but the Lord gave a special directions that these should not be eaten. So basically here, the spiritual prophecy is telling us how people nowadays eat meat with fat and blood, whereas that was forbidden. Ati mu gitabo cy'inama ku vy'imirire kitubwira ukuntu
ari bibi kandi muri iki gihe cya none abantu barya inyama bakarya n'ibinure byazo kandi ari ibintu bitari vyemerewe kuribwa. So as wives or ladies, when we go to our kitchen and we have, bought meat, we need to pay very much attention on how to prepare our meat. Ati rero ku bantu bakunda kujya mu gikoni guteka dukwiye kuba abantu bagaba mu gihe tugiye mu gikoni tugiye gutegura ibiribwa nk'inyama tukamenya uburyo dushobora kubitegura. Even though we buy meat that is already prepared, naho twogura inyama zamaze gutegurwa, and the blood, yes, is drained, amaraso akiva muri amaraso yazivuyemo, but I am sure there are still blood in that meat. Atariko sinkeka yuko haba hakirimo yandi maraso. Because we can see when you take it out of the package, it's dripping. Ati kubera yuko iyo uyikuye muri rya pake ibirimwo ucubona amaraso akiriko aravamo. And when even if you wash, that does not extract the blood from the veins. Ati naho yoza ariko ntibica bisigura yuko amaraso yose avuye muri yo. So there is a better way to prepare our meat. Hariho rero uburyo bwiza ngo ushobora guteguramwo inyama. And I'm not going to give you more details on this. You can go on internet and search how to extract blood from ariko it. ngo nta byinshi agiye kuvuga ko namwe mushobora kugenda kuri internet mukirabira uburyo mwotegura inyama. So when Israelites prepared their meat, they extracted blood and they removed fat, and this is called kosher. Ati rero igihe abayisirayeli ukuntu bategura inyama zabo barakura ko ibinure byose kandi bagahakikisha amaraso yose azivuyemo. But I'm sure when we take away the blood and the fat, the meat is not going to taste so good. Ati ariko sinkekeranye yuko ukuye kw'ibinure ugakuramo n'amaraso yose ati birashika inyama ntibe ikifise ukuryoha nkuko yari. So we need to pay much attention. Aho rero twategerezwa kuhagabira. Let us look at a few quotations from the spirit of prophecy. Reka turabe imirongo imwe imwe mu bitabo by'ubuhanuzi. And what it has to say about meat as our diet. Ico vyo tubwira ku bijanye n'inyama nk'ivyo turya navyo. In the book Ministry of Healing, chapter 24, page 314, says that flesh is injurious to health, and whatever affects the body has corresponding effects on the mind and the soul. Ya mu gitabo cy'ubutumwa bukiza havuga ngo ati ibiribwa birashobora kugira icyo vyonona ku magara yacu, kandi ikintu cyose gishobora kugira icyo kigira imibiri yacu kirashobora no kugira icyo kigira ivyumviro vyacu. So particular here, this is talking about flesh or meat. Ati mu yandi majambo aha havuga cyane cyane ku bijanye n'ibintu vy'inyama. It also says that flesh was never the best food for us. Havuga yuko inyama zitigeze zitwa ko ari ikiribwa cyiza ku bantu. People are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Abantu rero muri iki gihe babandanya barya ibiribwa cyangwa inyama zuzuyemo imigera itera igituntu n'izindi ndwara nyinshi. Tuberculosis and cancer and other fatal diseases are thus communicated. Ati rero indwara z'igituntu na kanseri ni zimwe mu bintu biva ku mirire. So brothers and sisters, are we eating to the glory of God? None bene data twoba tujya vyose mu guhimbaza Imana? That's a question we need to ask ourselves. Ico ni ikibazo twari dukwiye kwibaza. Now let us go to the question of drinks. Reka rero tujye ku kibazo cy'ivyo tunywa navyo. Is drinking tea and coffee okay for us? Mbega kunywa agahawa icyayi byo bari sawa kuri twebwe? Who drinks tea? Ni bande banywa It's good to be honest. God does not condemn. Who drinks tea? Tea in general. Let's just say tea in general.
I drink tea. ati nawe nyene aranywa icyayi. So as we can see, but we are going to differentiate what teas are not good for you. Ati kubw'ivyo tugiye kuraba itandukaniro canke ukuntu ikinyobwa c'icyayi kitoba ari cyiza ku buzima bwacu. So here when we talk about, or when the spiritual prophecy talks about teas, it's talking about your green and black teas. Ati hano igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi yo kivuze icyayi gishaka kuvuga icyayi cha green And black. cyangwa kijya cyayi cha black. So I think it's whether they call it Lipton, I don't know, or whether that's a blend, I wouldn't know. Ngo hariho andi mazina bashobora kuvyita. Anyway, so in the same book, Counsels on Diet, page 421, you can read, this is a very wonderful book that will help you get educated when it comes to our diet. Ati ico gitabo kandi cy'inama ku mirire kibandanya kivuga vyinshi kubijanye n'impanuro ku vyo turya. Just to let you know, this book totally changed how I looked diet in general. Ati nashaka kubabwira ko kandi iki gitabo cyahinduye ukuntu mbona kubijanye n'ibiribwa muri rusange. So it says teas, coffee and tobacco are all stimulating and contain poisons. Ati rero icyayi, agahawa na n'itabi byose nico kimwe birafise ikintu kinini bishobora guhindura no konona ku buzima So bwacu. tea and coffee is basically in the same level or at the same level as tobacco. Ati rero icyayi n'agahawa ngo byose byo Or smoke. icyayi n'itabi byose byoba bishobora kuba binganya ububi. And these should be discarded or they should be taken out of our diet. Ati rero ibi byari bikwiye gukurwa ku rutonde rw'ibintu turya canke tunywa. So let us ask, and also if you see or if you look at on the slides, if you have a look at the slides just on the screen, it basically tells you how they are all artificial stimulants. Ati nimba mwakurikiye mukaba muraba hajya murashobora kubona ukuntu ivyo byose bifise ikintu bihindura mu mibiri yacu. So if one smokes and another drinks wine and I drink tea or coffee, basically we are doing the same harm to our bodies. Ati rero umuntu anyoye inzoga wundi akanwa itabi ati ivyo byose twese tuba twononye umubiri wacu ku rugero rumwe. Now I am not saying it, the spirit of prophecy is saying. Ati sivyo mvuze yuko umwuka w'ubuhanuzi utubwira. I am not the one saying it, but the spirit of prophecy is telling us. Siwe abivuze ariko bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi nivyo bibivuga. So let us ask a question, what is sin? Reka rero mbaze ikibazo ati none icyaha ni iki? As we know, 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Nkuko muri Yohana wa mbere igice cya 3:4 hatubwira ko icyaha ari ubugarariji cyangwa kwica itegeko. Now, is breaking natural or health laws a sin? None mbega kwica amategeko ajanye n'imirire cyo bari icyaha? Is it a sin, church? Cyo bari icyaha? So the natural laws or health laws as well as 10 commandments, they were given to us by God. Ati rero yaba amategeko 10 y'Imana n'aya mategeko ajanye n'imirire yose yatanzwe n'Imana. So just as how God wants us to obey his 10 commandments, it is the same way that God wants us to obey the natural or health laws. Ati nkuko Imana ishaka yuko twubaha amategeko yayo 10 ni nako ishaka yuko dukwiye kubaha amategeko ajanye n'imirire. Now can someone read Romans 2 verse 14? Hogira udusomera mu gitabo cy'Abaroma mu Kirundi igice cya Chapter 2 igice cya 2 umurongo wa 14. 14. Whoever gets there first, igice please cya read. 2 umurongo wa 14 hari aya majambo avuga ngo abanyamahanga badafise ivyagezwe n'Imana
iyo bakoze ibibwirizwa navyo ku bwabo baba bihindukiye ivyagezwe naho batabifise. So in English tells us that for when Gentiles who do not have laws by nature do the things in the law, these although not having the law are law to them, are law to themselves. So we basically see that even if you might not know what or 10 commandments were, by nature you have to know that doing something is wrong. Ati ahasha kutubwira yuko naho utabuzi ari amategeko 10 y'Imana atariko muri wewe mu bwenge bwawe uratahura ukamenya yuko gukora ikintu kibi ari icyaha. And in 1 Corinthians 3:16 to 17, it tells us that our bodies are the temple of the Holy Spirit, or the temples of God. hatubwira yuko imibiri yacu ari isengero za mpwemu yera. And it tells us that whoever destroys the body, God will also destroy. Kandi hatubwira yuko umuntu azonona umubiri wiwe, Imana nayo izonona God will destroy him. izomukuraho. So, brethren, we are to guard our bodies. Ati bene data rero twari dukwiye gufata neza imibiri yacu. We need to be careful of what we put in our bodies. Twari dukwiye kwitondera ibintu dushira mu mibiri yacu. And let me tell you, before you go to the shop and go ahead and buy something, you need to read labels. Ati nashaka kubabwira yuko mbere yuko ujya cyangwa ugiye ku isoko kugura ikintu usome kuri kajya gakaratasi urabe icyo kintu. Because we eat so many stuff, not knowing that, for example, in some sweets has gelatin. Ati kubera ko hariho ibintu byinshi turya na cyane cyane nko mu bintu bisosa dukunda kurya hariho gelatin. Harimwo gelatin. Gelatin is a pork. It's a pork, product. So basically, when we talk about these green and black teas, ati turiko turavuga rero kubijanye n'iki cyayi kirabura n'icya green. The reason why they are not good for your health is because they contain caffeine. Ati gituma atari vyiza nuko muri vyo harimo ico bita caffeine. And caffeine is a carcinogen which causes cancer. Ati kandi ico kintu caffeine kirimwo ubumara bushobora gutera kanseri. And it weakens the body and does many other harmful stuff. Kandi gituma umubiri ugira intege nke mbere kirafise vyinshi cyonona ku mubiri. So is my spiritual health and service to God affected by my diet? Mbega imibereho yanje mu vya mpemu n'imibereho yanje kubw'umubiri byo babishobora guterwa n'ingaruka z'ivyo nariye? The question is yes. The answer is yes, sorry. Inyishu ni yego. Basically, we see in 1 Corinthians 6:19 to 20. Turavye mu gitabo cya Bikorinto ba mbere igice cya 6:19 kugeza kwa 20. If someone can read that for us, please. Niba hogira umuntu ahadusomera yo bakoze. 1 Corinthians 6:19 and 20. 19 and 20. yanyu ari insengero za mpemu yera ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana kandi simwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Thank you so much. So our bodies are the temple of the Holy Spirit, and we are meant to glorify God in our bodies. Ati kubw'ivyo imibiri yacu ni insengero za mpemu yera, kubw'ivyo twari dukwiye guhesha Imana icyubahiro biciye mu mibiri yacu. Now we need to ask ourselves a question. Twari dukwiye kwibaza ibi bibazo. Will what we eat help us to glorify God in our bodies? Mbega ivyo turya vyoba bishobora kudufasha mu guhimbaza Imana? Yes, because
poor health will affect, whether it be in your ministry and in your service to God. Nivyo kuko iyo ufise amagara meza birashobora kudatuma ukora neza ivyo utegezwa gukora mu murimo w'Imana. So if your health is not well, igihe ugwaye cyangwa udafise amagara meza, that will affect your spirituality. Birashobora kandi kugira ingaruka mu mibereho yawe mu vyamwe. And that will also affect how God communicates with you. Kandi birashobora kugira ingaruka ku buryo Imana ivugana nawe. Now let us look at how good diet enables us to serve God. Reka rero turabe noneho ukuntu imirire myiza cyangwa ivyo turya vyiza bishobora kudushoboza gukorera Imana neza. We are looking at the good diet that God has intended for mankind. Tugiye kuraba rero ibiribwa vyiza Imana yamye yipfuriza abantu yuko bakwiye kubirya. Genesis 1:29. Mu gitabo cy'itanguriro 1:29 it tells us that and God said, "See, I have given you every herb that yields seeds, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Havuga ngo Imana irababwira ite ndabahaye ivyatsi byose vyama utubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ivyamwa biri mu imbuto zavyo bibabere ivyo kurya vyanyu. And so that was before Adam and Eve sinned. Aho ni igihe Adamu na Eva batari bwacumuye. And in Genesis 3:18, just after they had sinned, hanyuma mu gitabo cy'itanguriro igice cya 3:18 mbere yuko nyuma yuko bamaze gucumura, God added something to their diet. hariho ikintu Imana yongeye mu byo bari basanzwe barya. It says that both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herbs of the field. Ati yavuze yuko isi nayo izomera amahwa kandi bazorya ibivuye mu isi. Now, what are the herbs of the field? Ati mbega ivyo vyatsi vya bivuye mu isi ni vyahe? Vegetables, yes. Herbs, as we see in Genesis 3:18, were added. Vegetables were added to Adam and Eve's diet. Ati rero ivyo vyatsi canke twovuga imboga vyatsi zongewe mu biryo Adamu na Eva barya muri ico gihe. So for us to understand what is the good diet for us, we need to first of all study or understand God's original diet. Kugira ngo rero dushobore kumenya ivyo dushobora kurya, dutegerezwa kwiga tukamenya ivyo kurya vyari ku mugambi w'Imana yari yapangiye abantu ko barya. And this was basically intended for us, human race. Ivyo rero nivyo Imana yari yagomvye ko abantu twebwe ari vyo tuzorya. So I'm using the book Counsels on Diet again, and I basically will be using this book a lot in our study. Ati ndiko ndakoresha igitabo cy'inama ku mirire kandi nico nzokoresha kenshi muri izi nyigisho. He who created man and who understands his needs appointed Adam his food. Ati umuntu akeneye ivy'umubiri ukeneye, he who created man, niwe umuntu yaremye umuntu, understands his needs, amenya ico akeneye, and he has appointed Adam his food. kandi yahaye Adamu ivyo kurya vyiwe. Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. Ati grains, fruits, nuts, and vegetables. Intete, fruits, nuts, and vegetables. Intete n'ivyamwa n'imbogaboga. They are a diet that God chose for us. Ati nivyo biribwa Imana yari yaduhitiyemo. So these foods, they are helpful. Ivyo biribwa birafise akamaro kanini. They are nourishing. Bikuza umubiri wacu. And they impart strength. Kandi bigatanga inguvu. They also give vigor of intellect. Kandi bifasha ubwenge. And they strengthen our minds. Kandi bigatuma ubwenge bwacu bugira inkomezi. Friends, our Creator himself knew what our bodies needed. Bene data umuremyi wacu arazi icyo imibiri yacu ikeneye.
And therefore, he gave us graciously what we needed. kubw'ivyo yaduhaye ivyo abona neza yuko ari vyo imibiri yacu ikeneye. So if we go to Exodus 16:3 and 4, we're not going to read there. Tugiye mu gitabo cyo kuvayo 16 umurongo wa 3 no wa 4 Here we see Israelites in the desert. Aha tubona abayisiraheli mu gihe bari mu bugaragwa. And they were hungry and they started complaining. Bari bashonje batangura kwidodoma. And they told Moses, what shall we eat and what shall we drink? Bidodombera Mose bavuga bati mbega niki tworya canke niki twonwa. Well, and of course Moses, he couldn't provide for them, therefore he turned to God. Ati kuko Mose atashobora kubaronsa ivyo barya yaciye ahindukirira Imana. And God rained manna from heaven. Hanyuma Imana imanura manu ivuye mu ijuru. And if you read in those verses, it says that they complained and said, "Oh, in Egypt we ate meat and bread." Usomye iyo mirongo hatubwira ukuntu bidodombera Mose bavuga bati aho twari muri Egiputa twarajya ibintu vyose. And basically, I don't know whether they wanted meat. Ati sinzi nimba bari bashaka kurya inyama. But their God could have given them meat. Ariko Imana yarashobora kuba yobaha izo nyama. But yet he gave them what was the best for their health. Ariko ntiyazibahaye ahubwo yabahaye ibintu vyogirira neza imibiri yabo. Because he knew that this manna would strengthen them and it would help them to understand what God required of them. Kuko yarazi yuko iyi manu izogirira imibiri yabo akamaro kandi gatuma bamenya icyo Imana ibasaba. So let us look at the good diet that is given to us by our Creator. Reka rero turabe ibiribwa vyiza twahawe n'umuremyi wacu. As you can see there, we have so many varieties of plant-based diet. Ati uravye hajya hariho ibiribwa Imana yari yategekanije yuko bizotubera ivyo turya. Some people may say, that doesn't taste good. Ati bamwe barashobora kuvuga ati bijya ntibiryoshe. But trust me, if you prepare this food in a simple and nice manner, it will taste better than meat. Atariko ibi biribwa iyo biteguye neza ukavyitondera birashobora kuryoha gusumba n'inyama. And also not just taste good, it will also give you strength that you need. So kuryoha gusa ahubwo biguha n'inguvu ukeneye. And that strength that it will give us, it will enable us to serve God better. Kandi izo nguvu zizodufasha noneho gukora umurimo w'Imana neza. As we can see, we have many varieties of plant-based foods. Ati uravye hariho ibiribwa bitandukanye Imana yari yategekanije ko dushobora kurya. And meat is just one ingredient out of many. Ati rero inyama ni kimwe mu bintu turya ariko hariho vyinshi. Now I'm not telling you go home right now and give up eating meat. Atariko simvuze ngo mugende ubunyene muce muheba kurya inyama and start eating vegetables. Mutangure muje ibi vyatsi. Well, it requires discipline. Ati bisaba gufata umwanya. It requires strength. Bisaba kandi ko umuntu avyitondera akagira inguvu zo kubikora. Because it is not easy to give up meat. Ati ntabwo ari ikintu cyoroshe guheba inyama ubwo nyene. I have gone through that myself. Nawe ubwiwe ivyo yarabiciyemwo arabizi. And I know how hard it is. Arazi ukuntu bigoye. So if we eat these foods or this diet, it will give us life. Ati turiye rero ibi biribwa mubonaho bizoduha kugira ubuzima bwiza. So it's good to eat what gives life. Ati ni vyiza rero kurya ibintu bitanga ubuzima bwiza. And we don't need to leave animals orphans. Ntabwo kandi twari dukeneye kugira ngo dusige ibikoko ari imfuvyi no kuvuga twariye vya nyina zazo na zazo. Because they also have a mother and a father. Kuko navyo birafise
vya nyina na vya And se. if we eat those poor mom and dad, who's going to look after the babies? So ubwo rero turiye vya nyina na vya se none ni vyande bizosigara biraba Well, abana babo. And again, we don't even feel sorry for those babies. We also eat them. Kandi nabo bana bavyini ntitubumvira akagongwe nabo turabarya. Well, God did not intend for this to Ati happen. rero Imana ntabwo yipfuza ko ivyo bintu ari byo vyodushikira. We need to also learn and understand the principles of good health. Twari dukwiye kandi kwiga tugatahura ibijyanye n'amagara meza. This is called the New Start. Ibi vyitwa New Start. We can go through it another day one by one. Ivyo turashobora kuzobiraba ikindi gihe kimwe ku kindi. But so New Start basically contains nutrition, exercise, water, sunlight. Ati rero ico New Start kigizwe ni ivyo turya, imyimenyerezo, amazi, umuco w'izuba, temperance, air, rest, and trust in God. kwirinda akayaga no kuruhuka no kwizigira Imana. So one may say, oh, I'm a vegetarian, I'm finished, that's what I need. Ati umuntu umwe arashobora kuvuga ati jewe ko ndi umu vegetarian ni ngivyatsi gusa tugo that's all nta bindi nkeneye. But we need to follow those rules. Ariko twari dukwiye gukurikiza ayo mategeko tubona haje. Well, I am guilty as well of those. Ati nanje ivyo sindabishitsa vyose. So in order for us to have good health, we need to follow the principles of good health. Atariko twari dukwiye gukurikiza uko inama zitubwira ku bijyanye n'amagara meza. Now, health is very important in God's service. Ati kugira amagara meza ni ikintu cy'akamaro mu murimo w'Imana. In John 12:26, God said, if any man serve me, let him follow me. Ati muri Yohana igice 12:26 havuga ngo umuntu ntiyashaka kunkorera reka ankurikire. Now, let me come back to our plant-based dieters. Reka turabe ivyo Imana yari yateguye ko tuzorya. Or our health reformers. Canke ukuntu dukwiye kurya kugira tugire amagara meza. Let me come back to our health reformers. Reka tugaruke ku bantu batuzaniye izi nama zituma tugira amagara meza. No, the people who are following the health reform message already. Turabe kandi aba bantu bakurikirana kandi bakagendera kuri izi nama zijanye n'amagara meza. You may say, oh, I don't eat meat, that's not related to me. Ati urashobora kuvuga ati oh je ko ntarya inyama ibi ntibindaba. But health reformers may as well, or we do transgress the nature's law by, well, not just what we eat, but how much do we eat. Ati nabo bantu bakurikiza ayo mategeko bakarya ivyo vyatsi atariko barashobora kwica amategeko atari uko bariye ibiribwa bitari vyo ariko bivanye n'urugero rw'ivyo bariye uko rungana. Now, the quantity of food as well, whether be good, it has importance, or it has effects to your health. Ubwinshi bw'ibiribwa uriye navyo burashobora kugira ingaruka nziza canke mbi ku mubiri wawe. I may eat breakfast 9 o'clock. Urashobora kurya breakfast mu gatondo saa 3. And I go to my friend Vanessa. Ugatugenda ku mugenzi wawe Vanessa. And Vanessa has cooked. Hanyuma ugasanga yatetse. And that's basically 10:30. Aho akaba ari saa 4:30. Notice I ate breakfast 9 o'clock. Ati kandi wariye breakfast yawe saa 3 mu Vanessa gatondo. says, oh yeah, welcome, I am going to have some food. Akakubwira ati karibu turye birahiye. I might say, oh sorry, I have eaten. Ukakubwira ati urashobora kuvuga ati oya mbabarire ko namaze kurya. But in our African traditions, or in just the way we do things, Ariko mu mico yacu I say, no, please eat, you must eat. ati umuntu ashobora kukwinginga ati ndakwinginze n'urya na dukeya. And I eat. Hanyuma ukarya. Not because I am hungry. Tari uko ushonje. Maybe because I want to satisfy Vanessa's wish. Ariko kubera ko ushatse kugira ngo ntubabaze Vanessa ngo mwagiye ivyo But do you kurya. think I have transgressed the nature's law?
ati noneho wibaza ko yoba yishe cyangwa aciye kubiri n'icyo amategeko y'imirire avuga? Yes or no? Basically, I have eaten very frequent. Ati rero kubera ko ariye ku mwanya wegeranye cyane, And placing so much food on our stomach, it is not good. It injures our stomach, or just the way our stomach works. ati kandi gushira ibiribwa byinshi ku myanya yegeranye mu mushishito yacu bishobora gutuma byonona uburyo umushishito wawe usanzwe. So depending on what type of food you ate, you are meant to at least allow 4 to 5 hours gap in between. Bivanye rero n'ibiribwa uri kurarya, ariko wari ukwiye gufata amasaha ane hagati y'igihe uririye n'ikindi gihe uza kurira. And the Bible tells us in Proverbs 23 verse 2. Hanyuma mu gitabo cy'imigani igice cya kabiri cya 23 umurongo wa kabiri. Just before I go there also, I might go to somewhere and then just because, they're eating and, maybe the food tastes good or it looks good, I want to eat too. Ati hari gishobora kuvuga ati biribwa kubera ko byoshe cyane ndarya nta ngorane. And the Bible tells us that, we should not be given to appetite. Ati Bibiliya tubwira yuko tudakwiriye kuba abantu bagira umunoho. And Proverbs says, put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Ati put a knife to thy throat. Ati Bibiliya ivuga ngo shira intambi ku muhogo wawe, if you are given to appetite. Nimba uri umuntu watwawe n'umunoho. So whether we eat good food, niba woba urya ibiribwa byiza, if we do it or if we eat it intemperately, ukabijya mu kutirinda, it is all worth nothing. Ntaco byose byoba bimaze. There is so much we can explore there, but we don't have time. Hari byinshi twari kwiga ngaho ariko umwanya ni muto. And so back to the spirit of prophecy. Tugarutse ku bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ellen White says that she was shown. Ellen G. White avuga ko yeretswe that health reform is one branch of the great work which is to feed people for the coming of the Lord. Avuga yuko ngo yeretswe ko kimwe mu imirire myiza ari nk'ishami mu bintu bikomeye mu murimo ukomeye ushobora gutuma abantu begera Imana. It is closely connected with the third angel's message. Kandi ubwo butumwa bw'inama ku mirire bukaba bufise aho buhurira n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. And it is as the hand with the body. Ati rero bimeze cyo kimwe no kuvuga ukuboko n'umubiri nicyo kimwe birafatanya. So friends, let us not disregard the health message. Reka rero ntitube abantu bakengera canke batitaho inama z'imirire. Indeed, health message is to be proclaimed in our churches, especially in the time we're in. Ati ahubwo izo nama ku mirire zari inama zikwiye kwigishwa mu mashengero yacu na cyane cyane mu gihe tubayemo. Now, just to finish off, mu guheraheza, in Daniel 1:8 and 12, 1 verse 8 and 12, mu gitabo cya Danieli igice cya mbere umurongo w'umunani kugeza n'uw'icumi na kabiri, we are told about Daniel and his companions in Babylon. Tuhabwirwa umusore yitwa Daniel n'abandi bari kumwe nawe. So these people, when they went to Babylon, their names were changed. Aba basore igihe bari bageze muri Babyloni amazina yabo yarahinduwe. And they said nothing about it. Ntacyo babivuzeko. Because they knew truly what their names were. Kubera ko bari basanzwe bazi amazina yabo. And when their diet was changed, hanyuma igihe ibiribwa byabo bari basanzwe bajya vyahindurwa, they said, baravuze bati oya, this cannot just go like that.
ati bivyo ntitwovyihanganira. They said something about it. Hariho ico babivuzeko. Now, why did they care so much about their diet? Kubera iki bari bitayeho cyane ku bijanye n'ivyo barya? Because they knew that the diet was very important, or it played a very important role in their lives. Kubera ko bari bazi ko ivyo barya bifise akamaro cyangwa bishobora kugira ico bihindura mu buzima bwabo. They knew that if they were going to serve God in a foreign land, bari bazi yuko mu gihe bagiye gukorera Imana mu gihugu cy'amahanga, they needed strength. Bari bakeneye inkomezi. And they needed clear mind. Kandi bari bafise ubwenge butunganye. And so God has given us a simple diet that will strengthen our bodies, not just our bodies, it will also give us clear mind. Ati rero Imana yari yatanze ibiribwa bizoshobora gutuma imibiri yacu imera neza, atari imibiri gusa ariko n'ubwenge bwacu. Friends, the diet that God has given us, ati rero ibiribwa Imana yaduhaye, it is very important. Birafise akamaro kanini. And God has given us the health message in the last days. Imana yaduhaye ubutumwa bujanye n'imirire myiza mu gihe cy'iherezo, to prepare his people for the Lord's coming. Kugira ngo dutegurire abantu bayo ukuza kwa Yesu. It's not easy. It's a struggle to follow this health message. Ntabwo vyoroshe gukurikira ubutumwa bw'imirire myiza. Because Satan will tempt us. Kubera ko Satani azotugerageza. And he will try to take us away from what we have accepted. Ati agerageze kudukura ku vyo twiyemeje. My friends, God is trying to bring us back to the diet of Eden. Ati Imana ishaka kugira ngo twongere twiyumvire ku vyo kurya vyariho mu gihe cya Eden. And he wants us to take care of our bodies. Kandi agomba ko dufata neza imibiri yacu. The ideal diet that our Creator has designed, igituma Imana yaremye ibi biribwa vyiza, is very important to our health. Ni ikintu cy'agaciro ku buzima bwacu. Sorry to say this, but in heaven we want to eat flesh. Ati ngo mabare kubavuzi ibi ariko avuga ati mu ijuru nta nyama tuzorya. So therefore we need to start practicing here on earth. Ati kubw'ivyo twari dukwiye gutangura kuvyimenyereza tukiri mu isi. It's not easy, but we need God's help. Ati ntabwo vyoroshe ariko turakeneye ubufasha buvuye ku Mana. We need to pray that God shows us what's best. Twari dukwiye gusenga kugira ngo Imana itwereke iciza dukwiye gukora. And we need to pray that God helps us to give our bodies to him so he can use us for his cause. Kandi twari dukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira ngo duhe imibiri yacu, tuyihe imibiri yacu. Notice when we eat the good diet or the original diet, we can serve God in a better health. Igihe rero turiye ibiribwa vyiza Imana yadutegekanirije, turashobora gukorera Imana dufise ubuzima bwiza. And we can work for God to the best of our ability. Kandi tukayikorera ku rugero dushobora gushikana ko bwose. Friends, do you want to be a faithful Christian to God? Ati bene data mushaka kuba abakristo babizigwa ku Mana? Do you want to be called good and faithful servant? Mushaka kwitwa abakozi beza kandi babizigirwa? Have you been struggling in the areas of health? Woba warigeze kugira ingorane canke kudashobora kwitaho izi nama z'imirire myiza? Do you want to make a change? Woba ushaka kugira icyo uhindura kuri ibi bintu? And do you want God to help you to follow the health reform message? Kandi woba ushaka yuko Imana igufasha kugira ngo ukurikirize inyigisho z'imirire myiza? If it's you, stand up and let us pray together. Niba woba uri muri abo bantu, haguruka twese dusengere hamwe. Let us pray. Dusenge. Heavenly Father, we come before you again,
thanking you for the knowledge that you have given us. We thank you that you do not condemn us, but you want to educate us, and you want us to know what your will is, and that you want us to work and serve you to the best of our ability. Father, we thank you for the health message. And at times we struggle, but we pray for your strength. We pray for your Holy Spirit, and we pray that you help us to follow this light that we were given. And we pray that when you come back, we will be amongst those who will welcome you. Thank you, Lord, for those who have decided to make a change in their lives and to make a change in their health. Father, help them and strengthen them, Father. And thank you so much that you always give us second chances. Thank you that you want to come back and take all of us with you so that we can live with you. Help us, Lord, to form characters for heaven from this day forward. Thank you for hearing our prayers as well. In Jesus' name we pray. Amen.